dutekanire imbere y'Imana. Turahaye kaze Pasteur ngo atugaburire amajambo Imana yamurungikanye kuza kutugaburira. Kaze cyane Pasteur. Data Yesu abahezagire kandi abana namwe umviritse umugisha w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kuri mwese. Turashima Imana yo mwijuru yongeye kutwemerera ko duhagarara imbere yanyu kuri uyu munsi. Uyu no munsi kuva kuwa kane turi hano twumva amajambo y'Imana. Turashima Imana rero ko yatuzigamye ikabidushikanye kuri uno munsi. Hanyuma amazina yanje nitwa Pasteur NKINAHAMIRA Jérémie, nkorera mu Gasozo uri kuraduga ngaha muri Mageyo muri komine Mubimbi mugabo hagati y'urubiye rwa Sare cyane na Mubimbi. Nibaza ko n'ubwa mbere nza ngaha mu misi yose maze muri kino gikorwa. Naraje mu Kamenge, ndaza mu Ngagara no muri biriya bice byo hirya mu Kanyosha, ariko ngaha ntaro nari bwonze. None ndashima Imana ko yanyemereye konza. Shimira kandi n'abarongozi abo twari kumwe ngaha, narabivuze turabagabo barenga 100 hafi na 5. Imana rero ikakwitegereza muri abo bantu ikavuga ngo wewe ushobora ati Imana irantonesheje kuri no munsi. None rero ibyo ndabishimira Imana. Hanyuma muhira n'abakozi b'Imana dukorana barantumye ngo ndabaramutse. None mwakiriganuke ryabo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu mwakiriganuke ryabo. Ndashimiye kandi abakozi b'Imana imisi tumaranye, baratufashije baratuzigamye ntacyo twabutse. Urabona ntitwashika hariya tuza kugishika dusa neza. Turabibashimiye. Yesu abahezagire. Kandi turabakengurukiye twebwe tuvuga nk'abakongomani. Turabakeje kandi muribarutse murakabyara bakura murasubirayo si habi. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha. Ego none rero tumaze imisi twumva amajambo y'Imana atari make. Ku munsi wa kane twumvise ijambo ry'Imana ritubwira ko umukristo akwiye kuba umunyakuri, akagendera mu kuri, akavuga iby'ukuri, akora iby'ukugororoka, kandi uwo muntu Imana izomuha kwidegembya. Yesu nashimwe. Ku munsi wa kane twumvise, ku munsi wa gatanu twumvise ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ari umutabazi, uyitabaje imutabara ikamugira neza. Turumva abatari bake Imana yagiye iserukako bari mu ngorane, Imana igacikiza ikabisharikana n'abahambaye. Imana nidufashe. Ejo twaciye twiga ijambo ry'Imana rivuga ko umukristo akwiye kugira ijambo ry'Imana mutima, Yesu Kristo akaba muri we nawe akaba muri Yesu. Imana icyo ishaka ku muntu ari kimazi cy'umutima, itagomba ibyawe cyane mugabo igomba umutima wawe. Iyo uhimbaye Imana, Imana irawemera. N'aya majambo tumaze imisi twiga. Yesu nashimwe. None rero tugomba twongere ko dusozere, kuko uyu munsi no gusozera. Turashima Imana kuko amajambo yose twari twateguye yamaze kuvugwa, nukongera ko gusa kuko amajambo y'Imana ni meza. Dusome mu Batesalonike hariya mu gice ca 5 turasoma umurongo wa 12 turageza hariya ku murongo wa 17. Dusome amajambo y'Imana ariyo. Ku mundanzi y'amajambo bavuga impanuro. Ariko bene data turabinginga
mumenye abakora muri mwebwe bagatama babaganza mu mwami wacu bakabahanura mubahe gose mu rukundo kubw'igikorwa cabo mubane amahoro kandi turabahanura bene data muhubure abasaragurika muremeshe abanyantege kandi turabahanura bene data muhubure abasaragurika muremeshe abarandutse imitima muramire abanyantege nke mwihanganire bose mwirinde ntihagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye ariko mwabe mukora iciza mu byo mugiriranira no mu byo mugirira abandi bose munezerwe iminsi yose musenge ubudasiba mwame mukenguruka muri byose kuko icyo ari cyo Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu ntimukazimye Mpwemu ntimugakengere ibyo bavugishwa n'Imana mugerageze byose mugumye ibyiza mwirinde icyitwa ikibi cyose Imana idufashe n'aya majambo Imana yasize mutima wanje numvise twovugana uyu ni Paulo yanditse aya majambo yandikira abatesalonike hano tubona yariko arabaremesha kandi abigisha ababwira ingene bo kwifata n'ingene bo hagarara nk'abakristo kugira ngo bagwanire agakiza baronse nico gituma twumvise ngo impanuro ngo ariko bene data turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama babaganza mu mwami wacu babahanura nukuvuga ko arabereka ati ikintu mukwiye kumenya cyambere murakwiye kumenya abakora muri mwebwe babigisha babahanura bagatama mububahe kandi mubakunde Imana nishimwe hano rero twumvise ngo arabahanura mbega umuntu aguhanuye abakwanga umuntu aguhanuye abakwanga hari inyuma umuntu aguhanuye abakwanga oya abantu b'iyi minsi umuhanuye tewe mera gutya ni witware gutya ucika umwansi avuga ati ntawakujeje kunkurikirana ndeka ariko umuntu aguhanuye abari mu mugenzi abari inshuti akwifuriza neza abakwifuriza kubaho neza abakwifuriza amahoro ntabakwanka cyo gituma rero umuntu mu kugira ingorane yanka uwumuhanuye yanka umufasha wamugira inama Paulo rero arababwira ngo ndabahanura muri mwebwe mumenye bakora muri mwebwe bagatama bababwira ijambo ry'Imana mububahe gose mu rukundo mubane amahoro kandi turabinginga bene data muhubura abasaragurika muremesha abantu barandutse imitima muramire abanyantege nke kugira ngo igikorwa c'Imana kigende neza nico gituma yerekanye ingene bohagara mwirinde amina mwirinde abariko turaja mu ijuru ngo twirinde ikibi cyose kuko iyo umuntu akora ikibi nahimbara Imana kandi umuntu w'inkozi z'ikibi nta mugisha agira nico gituma yavuze ngo mwirinde ntihagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye ariko mwamukora ibyiza mu byo mugiriranira no mu byo mugirira abandi bose munezerwe iminsi yose kandi musenge ubudasiba ntimurambigwe Yesu nashimwe muri iyi minsi abantu benshi iri banga ryo gusenga ryaraheze abahora basenga bararambiwe nico gituma Yesu Kristo byerekana ko agiye kuza kuko ntazoza hatabaye guhunyiza hatabaye intege nke hatabaye gusinzira nico gituma rero yavuga ngo mwame mwirinde ntihagire umuntu yihora ikibi umuntu akora ikibi mugenzi we ariko mubabare gukora ibyiza kandi mwame musenga iminsi yose mwame mukenguruka muri byose ico ni Imana itugombako nta kindi na kimwe Imana itugombako igomba ko tuyishima ijoro n'umurango kandi irambigwa nuko tuyisaba kandi irambigwa nuko tuyibwira yamiteze amatwi abantu bayo
ijambo ngomba ko dusangira kuri uyu munsi ni iri jambo rirefo cyane vuga ngo ntimukazimye mpwemu, ntimugakengera iby'abavugishwa n'Imana, mugerageze byose, mugumye ibyiza, mwirinde icyitwa ikibi cyose. Imana idufashe cyane. Naya majambo ngomba ko tuvugana, ntimukazimye mpwemu w'Imana. Pawulo arahanura ati mugumye ubugingo, kuko umuntu arimwo mpwemu w'Imana aba arimwo ubugingo. Nico gituma rero ijambo numvise twovugana, ntimukazimye mpwemu w'Imana. Yemwe bantu bo mu Kinama, Imana yazigamye ikagira ubuntu ikabaha ubwo bugingo, mugumye ibanga ry'agakiza mwakiriye, ntimuzimye mpwemu w'Imana, kuko mpwemu ni gifasha gikomeye ku bugingo bw'ubukristo. Mpwemu n'umufasha w'ubugingo bw'ubukristo. Nico gituma ubukristo budashobora kurama ngo bushobore gukomera budashigikiwe na mpwemu yera. Nico gituma ubukristo bwawe kugira ngo bube bwiza, uzuramirize ushike kwiherezo, nuko uzoba urimo ubugingo bufise mpwemu yera. Utabugingo burimo mpwemu yera muri iyi minsi turimwo, Yesu adufashe. Muri iyi minsi turimwo, muri ibi bihe bigoye turimwo, muri iyi minsi sagucya, ntushobora gutera ururengo kuko ibiduhiga ni byinshi, ariko mpwemu yera ari kumwe nawe, azokuzigama, azokugwanirira, azokuneshereza. Nico gituma ubugingo bw'ubukristo kugira ngo buhagarare neza, bukorera Imana neza, buza bushishikare, bushigikirwa na mpwemu yera. Nico gituma umuntu wese agomba kuzorangiza amahoro, gwanira kuronka mpwemu yera. Yesu nashimwe. Uwo ni we mufasha afasha ishengero rigakomera. Uwo ni we mufasha afasha abakozi b'Imana bagahagarara. Uwo ni we mufasha afasha abasenzi bagahagarara. Uwo ni we mufasha afasha abaririmbyi bagahagarara. Ni we afasha abagabo bagahagarara. Ni we afasha abakenyezi bagahagarara. Abigeme bagahagarara nk'abigeme, imisore igahagarara nk'imisore. Iyo bamufise nta kibatera ubwoba, kandi nta kiza kibahindurira. Yesu nashimwe. Nico gituma rero umuntu akwiye kumurondera. Iyo mpwemu w'Imana atari mu muntu, mpwemu afasha gusenga, afasha kuririmba, afasha guca bugufi, afasha gukorera Imana. Ishengero ritarimwo mpwemu yera riba rifise ingorane kandi riba ryarasubiye inyuma. Nico gituma dukwiye kugwanira mpwemu yera. No kuvuga n'ishengero riri mu minsi ridatahura, riri mu minsi igoye cyane. Bwira uwo muri kumwe turi mu minsi igoye cyane. Imana igufashe, Yesu agufashe, Yesu agufashe. Abazorengana iyi minsi bakanesha n'abari ku mpwemu w'Imana gusa. Yesu nadufashe. Ugasanga waje kucitirira, ukaja ku majambo, kuko ari umuntu azangwa n'uwundi, akazangwa na mwene wabo, akazana na muramuwe, akazana na musaza we, tingo twinjire mu ishengero ry'abapentekote bizogenda neza. Oya, abinjiye bose bakazosozera n'abarose uwo mpwemu yera, niwe ariko arabafasha muri iyi minsi bonyene. Ibisigaye bizogaragara. Cyo gituma nagomba nakubwire, riri mu minsi igoye, mu minsi igoye gucamwo. Si minsi y'ugusinata, si minsi y'ukunezerwa n'ukunezereza umubiri yemwe. Oya, ni minsi y'ukugumya ico umuntu yakiriye akakizigama kugira ntiyukire kumunyaga n'agatoya. Paulo ari hariya mu Banyefeso, mu Bakorinto mu gice Abakorinto ba mbere mu gice 9 ku murongo wa 27 havuga ngo ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo naheza kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Nico gituma rero kugira wemegwe n'Imana nuko uzoba uriko mpwemu yera, kugira ngo ushobore kunesha umubiri. Erega niba abantu benshi misi umubiri wakugize umuja, ariko umubiri n'umwasi w'ubukristo. Imana nishimwe. Yumbenda, yumbenda, yumbenda wa mubiri uzobora, yumbenda.
yumbenda wa so Yesu ashimwe. Umubiri uzobora ariko ubugingo buja ku Mana yabutanze busubireyo. Nicyo gituma nagomba nakubwire umubiri kugira ngo ushobora kunesha uwutsindagire uganze nuko Mpwemu Yera azoba ari kumwe nawe. Gusa umubiri urawambika ntuhaga kwambara, urawugaburira ntuhaga kurya. Yesu nashimwe. Nicyo gituma umubiri ni umwasi cyane. Mbere ijambo ry'Imana ngo abase mu Kristo ni Satani, n'umubiri ni iki? Imana nishimwe. Nicyo gituma rero ukwiye kuraba turi mu minsi igoye, matari minsi yo gufina, ni minsi yo kugumya, ni minsi yo kugumya agakiza twaronse. Nitukanjanjwe ko ni wakagumya uzoba umwizigirwa, kandi Imana izokwizigira kandi izokugira neza. Nicyo gituma rero dukwiye gusenga imisi yose nk'uko Imana yavuze mu ijambo ryayo. Gusenga rero ni ikintu gikomeye. Iyo umukristo atagisenga aba yarasubiye inyuma. Amina. Ndakwifurije amasengesho nkamwe ya mbere. Ndakwifuriza amasengesho nkamwe ya mbere. Yesu ashimwe. Ndakwifurije kubera amaso ubugingo bwawe nk'ubwa mbere, kuko nta kindi kintu cyo gufasha cyo kubumba muri iyi minsi. Abantu barafise ibintu bitari bike ariko nta kizobabumba kirimwo, kandi nta nikizobaserukira. Mpwemu Yera niwe mufasha wacu. Nicyo gituma Mpwemu ni igikoresho gikomeye ku bugingo bw'ubukristo. Iyo rero umukristo asenga, Yesu nadufashe, aba ariko aragaburira Mpwemu. Nukuvuga Mpwemu nawe narafise ibyo agomba ku muntu. Iyo umukristo asenga aba ariko aragaburira Mpwemu. Umuntu adasenga Mpwemu iragirana, iranamba igapfa. Yesu nashimwe. Ariko iyo usenga uzawumva Mpwemu ahembuka muri wewe, agakura, umuntu agatangura kuvugishwa n'Imana. Ariko udasenga oya, Mpwemu aranamba kuko nta ngaburo ufise. Nukuvuga amasengesho arimwe ibintu byinshi, arimwe intanganguvu, arimwe intangamubiri, arimwe ndemamubiri, arimwe nsanganyanga, arimwe ibintu byose bigize umuntu kugira ngo agire ubugingo bushitse imbere y'Imana. Gusa cyo gituma umukristo akwiye kugwanira gusenga. None rero Mpwemu ni iki? Amina. Yesu nashimwe. Mbega ni giti, nibuye, n'umuntu? Oya, Mpwemu Yera n'ubushobozi bw'Imana. Mpwemu Yera n'umuriro. Yesu nashimwe. Paulo watwigisha usomye mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere ku murongo 8 avuga ngo muzohabwa Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Galilaya gushika ku mpera y'isi. Nukuvuga rero abari mu Mpwemu Yera ni vyabona. Bwira uwo mwicaritira kwifurije kubicabona muri iyi minsi. Erega nta kindi kizokwagiriza. Uzokwagirizwa na pasteri, oya, uzokwagirizwa na cyabona cy'ibyo wumvise. Aha nta muntu numwe umuntu atarumva ijambo ry'Imana nini, nta numwe. Ijya wumvise nibyo bizokwagiriza, nibyo bizogutsindisha kuri wa munsi usarutse imbere y'Imana utanguye kubazwa ivyo wakoze. Uzoca uburi nyene ubigenza, uburi nyene wishura. Nicyo gituma nagomba nakubwire Mpwemu Yera n'ubushobozi. Haleluya, haleluya, haleluya mwese. Mpwemu Yera n'ubushobozi. Ndakwifurije ubushobozi bw'Imana muri iyi minsi. Ndakwifurije ubushobozi bw'Imana wa mugabo we. Nukuvuga umuntu harimo Mpwemu, harimo ubushobozi, aranesha icyaha. Amina. Aranesha amageragezwa.
ni kuvuga ubwo bushobozi Mpwemu Yera dushoboza kunesha Satani n'abadayimoni n'ibikorwa byiwe bibi. Nico gituma dukwiye kuniganira kumuronka Mpwemu Yera iyo rero ari mu muntu ivyaha, haleluya, biratinya. Mpwemu Yera yari mu muntu arabwira umuntu ingene yogenda. Mpwemu amaze kuzima, Ntimukazimye Mpwemu Yera. Yesu nashimwe. Umuntu Mpwemu Yera amaze kumuzimamwo aroherana. Koherana muracumva? Abumva koherana? Yampaye nkawe abandi nta na kimwe muzi. Haleluya. Mpwemu Yera amaze kuzima abantu baroherana, bagateburana, bagasomana, bakavuga ibiteye isoni bidahimbara Imana kuko Mpwemu Yera yamaze kukuvamo. Mugabo akiri muri wewe uzi ukorora ijambo rimwe ribi uzoza wumva utanguye kwagirizwa utaravuga ikintu ikindi kintu utangura kugenda usubira inyuma. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko amaze gupfa ngoshe hacatangura ngoshe ugatwenga ukagira gute ukamengo biraryoshe. Ariko umuntu ariko Mpwemu Yera ati mwizira ryaye mvako ndakingiye. Mpwemu Yera n'ubudahangagwa buri ku muntu. Cyo gituma yamwe abantu muri ko murarondera ubudahangagwa muri iyi minsi mibi mushira amaboko hejuru dupepera Imana. Haleluya. Haleluya. Abasore bagomba ubudahangagwa n'abakobwa bazokwikwegako uriko Mpwemu Yera. Oya azoza ati mva igigwiyo ndakingiye jewe igigwiyo yose ndagukeneye. Hari abakobwa basiga bagona ngo kijya gihungu ngumengo nta bwenge kigira. Ewe arabufisa ariko Mpwemu Yera. Haleluya. Haleluya. Kijya gikobwa umengo nta bwenge kigira niyo gihamagaye ngo kiza nicemera. Ewe arabufise agomba ariko udahangagwa bw'Imana agomba amavuta yiwe ntuyasese. Nico gituma abariko Mpwemu azobafasha. Yamwe abantu mubatijwe umunsi niyagira ikindi mugukora mwishengero muniganire kuronka Mpwemu Yera niwe azobakoresha ibikomeye. Gusa ibisigaye birahera bigahinduka. Ibikorwa bitagira Mpwemu ni ibikorwa by'imfa gusa ntaho vyandikwa. Cyo gituma umuntu akwiye kuraba mbega Mpwemu ni iki? N'ubushobozi agushoboza kunesha amageragezwa. Mpwemu Yera n'umuriro. Haleluya. N'umuriro utongora uturira ivyaha bigasha bigahunga bigatinya kuko Mpwemu Yera hari nta bindi bihakukumba. No kuvuga ko Mpwemu Yera n'umuriro. Mbega hari umuriro. Haleluya. Hari isazi zihaza. Hari isazi zihaza. Oya. Oya mashiga ari ku muriro. Naho aseseka kwa mavuta hagasesesa kw'isosi bariko barakaranga insazi nikora. Insazi akamota nigakunda gaye. Mugabo yumva hari ku muriro irumviriza ikumvirasha igacitinya. Yesu nashimwe kuko hariko naho ari kuvyirya ariko ari ku muriro. Haleluya. Haleluya. Hari ku muriro. Umuriro rero iyo uri ku muntu ni umwingi gati byuko usenge. Amen. Byuko usenge. Byuko ukure gutya. Fasha ibi. Kora ibi. Genda gutya. Mpwemu Yera ni gifasha gikomeye mu bugingo bw'umuntu. Umuriro umaze kuzima ibintu byose birapfa. Nico gituma bashiga atamuriro urimwo haca haza ibintu nyamukuru binga. Cyambere haza nsazi. Amina. Insazi zigatamba zikarigata twatundi twose twari kuri ayo mashiga tukayaheza. Hari abakirisu benshi baramashiga ya Mpwemu Yera. Insazi zarigase basigaye bagaragara. Zahejeje ataca bakirimwo batagishoboye kunesha batagishoboye guhagarara ari bagoyigoyi akaje gahunga umwami kaca akaguhenura ugahenuka ivyigenza bikaguhenura uibiti eragiye umuntu hagaza kure nta kitamugera umutwe n'ivyatsi n'ibimubisa mu nzira. Oya nagomba nakubwire hari ivyatsi mu nzira biriko biragutega nk'ugwana kugwe hasi ariko uriko Mpwemu Yera uzobiturira
bigutinye kuko uri kubudahangarwa bw'Imana. Iyo umuriro umaze guhera ku mashiga cyangwa mu ziko, akayabo gaca kaza. Mu bintu nasanze bikunda umunyota n'akayabo n'imbwa ibintu byo. Haleluya. Akayabo kakaza karyama kagasesa kuko n'umunyota. Imbwa ikaza ikaryama n'umunyota, ariko hagishushe ntacegera. Yewe muntu wazimye kuri uno munsi, ndagufitiye iganuke. Yesu agomba gusubira ukwatsa, usubire mu bugingo. Ishengero ry'Imana ntizoduga mu ijuru riri muri ubukonje bumeze gutya. Oya, hategerezwa kuba ikindi gihe cyiza cyo gukangura imitima yakanzwe, ikanguke isubire mu bugingo. Nta kindi. Niyo mpamvu twitegure. Amina, amina. Twitegure shengero. Yamwe abashinga nawe mwitegure, yamwe abakenyezi mwitegure. Tugira dutahe iwacu, tugira dutahe. Erega hamwe tutotaha no bariko navugira ubusa. Eko hamwe tutotaha baririmbyi wawe baririmbira ubusa. Hamwe tutotaha naco twota mwabakoze, hamwe tutotaha naco twotahukana. Oya, isi iriko ikwega ijoro n'umurango. Abari muri twebwe benshi barapfuye, abandi baragiye, ariko abayo yabamenye kera. Haleluya. Yabamenye kera irabazi. Cyo gituma nagomba nakubwire, mbega umuriro washaka cyangwa warazimye. Ugasanga warazimye, uyu munsi witegure ati ngoma Mana wongere unyakirize, umuriro w'Imana wanje wongere wake, nongere subire kuri kakandi ka kera, unkomorere Mana nibihe byiza byo gukomora. Tuje imbere dusome. Iyo rero ubushobozi buheze, ibintu byose birahinduka. Mpwemu Yera igikorwa kigira kabiri akora, ntituziduza. Nagomba ubwire turi kumwe ati ntituziduza. Mpwemu Yera ni wazotuduza. Naho uzoraramwo nta maba, nukuvuga ko amababa y'umukristo ni Mpwemu Yera. Haleluya. Hazogera kandi ga saya zoza kukwambika naye yari muri wewe. Haleluya, haleluya. Umwana w'inkona iyo nyine muvyaye ikimuvyarana n'izindi nyoni zitaringe, ibisiga, ibinyekabaka n'ibindi bikabana bigakurira ngaho. Muganyina bikamiza hejuru bikagira ngo bukagorora mu bukongera bukagorora bugasubiza hasi, kagaruka bukaza bukongera bukagorora bugasubiza hasi, bukaiga kongera bukagorora bugasubiza hasi, bukaiga garuka kongera kagorora. Akamaze kumera amababa kakaza kuva ngo kagashaka duka kagaca kajana na nyina. Niyo nkona iradutse, ibisigaye byose nibisiga nibiyabo. Inkona iravuyemwo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Tuzokwambika amababa Yesu Kristo azoduha. Ubu turiko turi igorore. Gorora wumve, gorora wumva hasigaye amababa ngahe. Amen. Hasigaye amababa ngahe. Yewe uririmba wumva hasigaye amababa ngahe ngo tuduke. Bwira Imana ati Mana nyambika iryo baba risigaye, nyambika nduge, nyambika ndengane, nyambika nduge iwacu mu ijuru. Nta ikindi Imana ikugombako. Tuzoduga rero. Twatira ikirere abazi bacu barorera bamatamaye. Ikibabaje n'abari muri twebwe bazosigara baramaramara twaduze ayo mababa rero. Amen. Ayi wanje Pasteur ntayazi. Amen. Na Pasteur ntayonze muga muriwe igere wumve ndabasivye mwabagabo, abagabo cyane cyane birirwa barasomana. Gorora wumve, gorora wumve, gorora wumve ko twoduka. Haleluya, haleluya. Ukumva utoduga n'ubu nyene ucusigara wihane hakiri kare. Erega Yesu yavuze ngo nzoza giturumbuka atawuze umunsi cyangwa isaha. Nk'ubu twoza twumiza ngo ntibazoha iwe
bazohinduka gusa wiya mbozoza nduye ubu kwa umuntu yumva amababa yaheze satani yaje akayashikagura abantu batunze imbata haleluya je narigeze gutunga imbata ikuze ikigenda ikiguma muhira ikiguruka igaca yigira mu ruzi ariko ugomba kwigumya uyishikura amababa Yesu nashimwe hari abantu satani yashikuye amababa yo gusenga bari bafise ibyinzigiro byaheze basigaye bari ngaho nk'ikigopo gusa kitagira amazi harageze yamwe abantu mu nyumva harageze ngo tugwanire ubugingo turonke Mpwemu Yera nta kindi kizodufasha kurengana iminsi cyangwa kurengana isi satani tuziduza n'amababa azotwambika amababa atuduze tuje hejuru tubane n'umwami twagomba dusishikare tuje imbere tugomba tuvuga ibintu bita 15 bituma umuntu azima hama dushire dusenga Imana ukumva harimo vyawe ucuvuga ati cyanjimije niki ikindi ni cyanjimije niki ikindi cyanjimije niki dusome hariya mu Bagalatiya igice c'8 hariho bamwe bazinjira mwicu ba vi uzo yoch hari iratsi zi dusome Abagalatiya igice ca 18 duhereye ku murongo wa 15 turageza hariya ku murongo wa 23 havuga ngo 15 ariko nimwashikurana mugaconjomerana mwirinde ntimugirene nimuhezanye ndavuga ntimugendeshwe na Mpwemu niho mudazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza kuko akameremere kifuza ivyo Mpwemu yanka kandi Mpwemu yifuza ivy'akameremere kanka kuko ivyo bihiganwa ngo nimukora ivyo mugomba ariko namba murongorwa na Mpwemu nimuganzwa n'ivyagezwe kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi icambere gizimya Mpwemu Yera ubushakanyi ibihumanya ivy'isoni nke no gusenga ibigirwamana n'uburozi n'ubwansi n'intonganya n'ishari n'uburake ikeba kwitandukanya ibice igono kuboregwa kudandahirwa n'ibindi bene ivyo nabibaburiye kera yuko bakora ibisabikyo batazoraga ubwami bw'Imana. Imana nidufashe cyane. Nivyo bituma Mpwemu Yera nzima mu muntu ugasanga abantu baraconcomeranye. Uconcomerana muravyo ega ni Bibiliya. Haleluya. Nukuvuga bagakankamirana. Turi kumwe bagashamirana. Uyo Mpwemu aratsima kuko iyo Mpwemu ari mu muntu ntiyemera ko umuntu w'Imana ashamirana. Avuga ati naho bungire nabi ndakubabariye mugenzi genda nta ngorane. Ico gituma ivyo Bibiliya ivuga ngo hari ibigwanira mu muntu byerekana navyo nibi ubushakanyi. Umuntu ugasanga ari mu bushakanyi Mpwemu y'ubushakanyi ugasanga yaramuteye umukobwa yarengana umuntu Haleluya. Umuntu wago niwe yabonye ari mu Mpwemu y'ubushakanyi azabona umukobwa agenda aranyiganga gutya.
nawe ashaka gutegereza ngo yo ngo kiya gikorwa ni ciza abasha urabona inyere kimeze aca agenda nawe ari mwibarabara aca aratubwenge umuduga ngo pa carahwera mbega agiye mu ijuru cyangwa mu muriro haleluya nico gituma abantu benshi baratewe n'ivyo ngo henyene ari mwiza ngo henyene yambaye Mpwemu y'ubushaka ugasanga yarabishe agaca bazimya Mpwemu w'Imana yari muri bo cyo gituma rero ibihumanya by'isoni nke gusenga ibigirwamana uburozi yaje bunagiye hano muzakayombe kayombe niyo haleluya niko ndigisha ndavuga ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abasambanyi umugabo umwe ashavuga ati wewe wa mugabo wa mpindi wampigi ninde yakubwiye ko ndumurozi ninde yabikubariye aho wampigiye jandi umurozi hari uwo nakurogeye teka si wewe nyakubaho si wewe ni jambo ry'Imana ubaricewe tubona aho ndabisomye basohotse ngo shago ni washika muhira ngo uzobura umuhizi ticewe ngo basha kugagenda ushitse ngo turabe ngo tubanze kugusengera ati nimureke ugasanga Imana itasenge mwebwe nimureke ngo mbe mfe nta kundi n'uyu munsi ndacariyo Yesu nashimye ico gituma abantu muri iyi minsi arinjira agasenga akasohoka afise ibiheko ngaha ngo nagatuka amagara ubwo amagara yawe ari muri iki giheko gifundikiye ngaha barakubesheshe Mpwemu Yera aratabana nawe bucupfa atakabutsa wewe wishimiye ivyo bucupfa baguhambe nk'inyamafu ejo muri twarabuze umukristo amaze nk'imyaka irenga 200 mu ishengero akuba umuntu wa kera ngomba mwe kubakera ko umuntu wa kera n'amagogwa kandi yaramaze imyaka irenga 200 mu ishengero aragwa harimo abantu bagwa bakagwiriramwo bagashitsa gushikaza kurondera yindi miti bukeye Imana itanyegezwa ikimufata kabushungwe ndabona iragogora izosi ega Imana yosutwa ntifyina oya igombye nubu yo guhotora tugaca dutaha usigaye ngaha wawe waje kubigira ibikino gusa iramuryoza yafashwe kuwa gatandatu mwijoro saa 3 kuwa Mungu yari yamaze gupfa abakirisu twarago abakozi b'Imana ngo bacha barategura ati ngo tugende mwene data ratashe tuze kumuririmbira tugira gute abase baritora baragenda bararirimba barasenga baragira gute umugore mugabo yitera mu cyumba ndakunda abakenyezi bakijijwe Yesu nashimye yewe mukenyezi ukijijwe Yesu akumpera umugisha ngo yitera mu cyumba ati yamara nta musenga je ndabonye ibintu ntari bwo mbona imisi tubanye ndagize ubwoba abantu ngo baje kuraba yo ubuhanga bw'umuntu igice cy'inzoka kingana gutya bagagikomboka zobora kiranyogomba kandi umengo carapfuye tiyo nta umukirisu wese yagenda ati okituke bagenda nk'imikenge atawusetse wundi namuhira kuwa mbere ati none hambwa gute abantu ati none mufe genda muje guhamba nta kundi ntiyo kunukira mu nzu mu bujana icamba baje twamuhambye nk'inyamafu abagaturiha ngo ni muririmbe natwe ati ni muririmbe mwebwe tinone yabaye uwande yakoreye satani suwi wacu baca bamuhambuko na mwaramutse Mariya atayivuzwe yamaze imyaka 200 irenga mwishenge uyu munsi abantu bariyoberanya bakita abagororotsi mugabe ivyabo ari umunuko ngwino Mpwemu Yera yongera kugendere akumurikire aho uzocuranga amahoro kandi uzocukira
ugende widegembya ugasanga abantu uburozi buri mu nzu zabo. Ikeba ararifise ishari, umuntu yagiye tera imbere yahezagirwa ukararuragona, yubaka inzu ukagona, yaronka iparasera ukagona, yaronka. Ejo navuze ati ndifuza ko mwese muhezagirwa. Yesu nashimwe, kuko muhezagiwe naje nzoba mpezagiwe, na pasteur azoba hezagiwe, n'abarimu bazoba hezagiwe, n'ishengero rizoba rihezagiwe. Nico gituma twama dusenga ati Mana hezagira ishengero turimwo, hezagira abantu bawe Mana bahezagirwe, hama baze bakorera Imana neza. Twagomba dusenga Imana. Usomye hariya muri Mariko ntitwasoma igice ca 7 ku murongo wa 20 havuga ngo imbere mu mutima hari ivyiyumviro bibi, ubusakanyi, ubwivyi, ibigunge, ivyo bibi byose nivyo bihuma vyeza umuntu, nivyo bihumanya umuntu bigahumanya umutima. Birashoboka Mpwemu Yera akaba yaramaze kukuzimamwo, umuriro ukaba warazimye, w'amasengesho warazimye, gukunda Imana vyaraheze, usigaye uruko nyene, mugahumva ijambo ry'Imana ntigende ikibanza muri wewe. N'aya majambo y'Imana Imana yanongikanye abayumvise mukayakira. Yesu abampezagiriye cyane. Turaguhaye kazi, nivyo vyo kubera vyiza nivyo vyo gufasha. Ibisigaye ntaco vyo kumarira, kwicara mu ntebe ntaco vyo mara, kuba umuririmbyi ntaco vyo mara, oya, igikenewe ni Mpwemu azodufasha kurengana iki kirere, twatire tuduge, ari waduteruye aturenganye isi y'umwiza, tuje imbere yiwe, twunika amaso, tubaza imitima. We wumva wazimye utagisenga, gusenga vyaheze, ukabakaba bigahera, amajambo agahera. Amina, ngwino tugufashe gusenga Imana. Haracara umwanya mwiza kuri wewe. Yesu aragukunda kandi arakwitwararika. Kuri hejuru ufukama ino hariho abandi bafukamaho nyene. Yesu aragusanga aho uri hose, arakwegera. Uri inyuma utaronka imbere nyene winjira, ufukamaho riti Imana ngo musanga hanyene, wongera unkomorere uwataye ubudahangagwa, usabe ati Imana ngomba ubudahangagwa, ngomba kunesha. Hari ivyahora binyizingira ko bindabinesha, ibimpiga Mana bimpigire, ibingwanya Mana binkureko, mbone gushishikara. Kuririmba n'isi bihagije, kuba umukristo ntibihagije, hahagije umuntu harimo Mpwemu Yera niwe azomufasha kunesha imisi. Dusenga Imana. Fukamaho mugeze, Yesu arabakunda kandi arabasanga aho nyene. Erega n'umutabazi, abakozi b'Imana muhaguruke, abandi twobabaza bose ngo bikunde, ariko igikenewe raba ko atavyakujimije muri ivyo dufise. Ivyo birazivya Mpwemu akava umuntu agasigara ry'ipopi agaragara ata muntu n'umwe arimwo. Cyo gituma twagomba dusenga Imana. Amena. Fukamaho nyene ti Yesu usanga abantu, nsanga erega Zakayo yamusanze hariya akugiti hejuru amanye, aramubwira tururuka. Imana imugirira imbabazi. Tugomba duhe kaze wa mupasiteri w'umushitsi. Pasteur kaze usengera abantu. Imana yongere bagende, ibyaha mwakoze babarire, ibahindura ubugingo bwanyu bube busha, mwongere mugire intambuko nziza. Mana data uri mu ijuru, Mana nyene imbabazi, Mana wuzuye ikigongwe, turagushimiye kubw'aya majambo meza twumvise muri kino gitondo ciza. Nushimwe nuhabwe icyubahiro. Amajambo atweretse ivya Mpwemu Yera, atana kimwe two kwishoboza tudafise Mpwemu Yera. Ngo aba bene data Mana zimo baratsinzwe n'amajambo yawe, baje gufukamisha ya mavi y'imibiri na imitima. Ubose ubatunganye Mana zimu bababarire, ubagirire neza Mana zima mu vyo bagendeyemo. Wewe waravuze ngo ivyaha byanyu naho bizoba biri tukutuku nk'ibendera, ngo bizokwera ubigire nka seregi. None ngaba bene data Mana zima
wicishije bugufi ngibi vyamwa tubonye mwaya majambo yawe nuboze ubatunganye data buja wera na cyane cyane ubahe mpwemu wawe yera kuko ngo batugwana saba inyama n'amaraso ariko niza mpwemu mbizo mu kirere uyu munsi barashoboye kwihana ariko basohotse hanze bakabisubiramo ariko bafise ubushobozi bwa mpwemu wawe yera bazotsinda intambara zose Imana zibazoza baracamwo none nubababariye Mana zubagirire neza wongera ubandike muri cya gitabo cy'ubugingo ubakure muri cya gitabo cy'imanza barimwo hanyuma Mana zimubagirire neza turumva amajambo yawe ngo yumwe gusa yihanye data buja wera ngo mwijuru haba umunsi mukuru none ngaha bararenze umwe canke babiri mwijuru n'umunsi mukuru kuraba bene data ubagirire neza Mana nzima ubambike ubushobozi bwa mpwemu yera kuko batokwishoboza bonyene urakoze Mana nzima kuba babariye kandi kugiye kugendana nabo mu by'ubuzima bwabo bwose ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye tukwizeye amen. Nuko mugiye pfukamye abagwaye muhagarare abagwaye muhagarare Yesu yongera abafashe n'umutabazi aratabara mutabaje nirengagiza uwuje afise ibibazo aramugira neza akamukiza ngwino mwarimu twagendanye mwarimu ngwino usengera abantu bagwaye Imana ibagira imbabazi. Mana data wa twese uhora uri mu ijuru himbazwa uruwera uri umutabazi uri Imana itananirwa turasengeye aba bantu bose bahagaze imbere yawe mwami bafise ibibazo vy'ingwara turabasabiye gukira mwangwara mbimwe mutera abantu gukonyera mufatwe miri n'ubushobozi bw'Imana turasenge abantu mwami Imana bamaze iminsi bafise ibintu bibarya bamaze iminsi bafise umutwe umeneka urudaca Yesu turasabye ngo bakize ramvura ikiganza cawe abantu baduze kuri uyu musozi bahagaze imbere yawe mwami bumve ko bakiriye gukira ububasha bw'Imana bugendagende ububasha bw'Imana bugendagende ukore kuri aba bantu mwami aba bagabo bakire aba bakenyezi bakire aba bigeme bakire imisoro ikire abana bato bakire bakijijwe n'Imana Yesu urakoze kuri muganga rutabaganga urakoze kuri Imana ishoboye urakoze katangwara ishobora guhagarara imbere yawe urakoze mwami kubatabaye aho ukiza aba bose bahagaze hano bubasha bwawe bushike kuba ari kubisegure mwami Imana hariya mu mihana abo nabo bakizwe n'Imana turasengera bari mu bitaro abo bose babona Imana urakoze mwami kubagiriye neza natwe turabasengeye tuvyizeye kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen. Subira mu vyicaro vyanyu tugomba dusenga Imana wewe uriho wumva atankomezi zukunesha muri iyi minsi mugatara umunyavyaha uvuga ati ndumva ngo yagoya muganakana ububasha gukunesha intambara ndimwo amagaragazwa ndimwo ucuhagararaho nyene nturinde gushikira abari ngaha bagumeho abari ngaho bahindukire barabino abakozi b'Imana babasengere babagirire sabira imbabazi babasabira ubushobozi babasabira inkomezi zo kunesha iyi minsi utagira mpwemu yera ntashobora kunesha abakozi b'Imana muhaguruke tubasengere tubashira imbere y'Imana kazi Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Ngo dusabe mpwemu yera yororokere muri twebwe
natwe tube ivyaremwe bisha vyo gushingira intahe Yesu. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turaguhamagaye mwami ngo urabe aba bantu bahagaze hano muri iki gihe c'uruzuba, muri iki gihe c'intege nke, muri iki gihe ibigwanya ishengero ari vyinshi. Mana muri iki gihe c'ukwananukirwa, turasavye Mpwemu Yera, turasavye Mpwemu Yera, Mpwemu Yera naze ku bantu bawe, Mpwemu Yera nibururukire kuri bano bantu bawe, ubahereze Mpwemu Yera, ubahereze inkomezi, bavugishwe nawe, baririmbishwe nawe, bagendeshwe nawe, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Turasabye ubushobozi bw'Imana, turasabye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ngwino rero bagendere. Haleluya, haleluya. Uri Imana nziza, uri umwami mwiza, uri igitandara ciza c'ubugingo. Haleluya. Bahereze Mpwemu Yera, basubire kuvugishwa, basubire kugira inyota yo gusenga, basubire kugira inyota y'ijambo ryawe. Bahereze Mpwemu Yera. Haleluya, haleluya. Wo kubafasha hariya mu kazi barimwo, wo kubafasha mw'isi bagendamwo, abazigame turabarambitse ku biganza. Haleluya. Abahagaze hariya hejuru, abari hano mwami, nubahereze Mpwemu Yera, amavuta ya Mpwemu Yera abe kuri iri shengero ryawe. Urakoze kubagiriye neza, urakoze kubahaye Mpwemu Yera. Turabigushimiye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. We mufasha wacu uarutu umuriza uturongo mumahangatu chu aba ushuba umvisijwe iryawe rihamagara ngo ngwino kubice umurikire. Yesu nashimwe. Abumvise amajambo y'Imana mwese mukayakira, Yesu abamera umugisha mwese.